Segera mw'ishengero ry'ingenzi Biblis Chapel kuri Gilsare yo canke yani komisiyoni kuko niyo hari rikuru mu Kanyosha. Ndabahaye ikaze rero muri kino gitondo aho tugiye kuganira kuri Bibiliya n'ukuntu irongora, ukuntu mwandika indirimbo. Harimo abanditsi b'indirimbo ngaha, harimo abantu bari bandika indirimbo zo guhimbaza Imana murimwo, abandi basigaye mwese muri abaririmbyi, harimo kandi n'abanditsi bakaba n'abaririmbyi. Okay, sinzi ko mu Burundi biteye imbere, mugabo mu bindi bihugu hari usanga umuntu yandika gusa ataririmba, mugabo benshi abandika kandi baba n'abaririmba. Ariko ikintu gikomeye cyane tuza kuganira ko ni yuko waba umwanditsi, waba umuririmbyi, waba urongora indirimbo zifasha abandi gushira hejuru izina ry'Imana canke indirimbo mpimbazamana nk'uko muri Brightness bakunda kubivuga, mwese ikintu ca mbere muba muri ico mukora, muri ico muri, hanyuma ica mbere mwese mutegereza kuba muri abakristo. Niyo mpamvu ikintu ca mbere tuza kuvuganako uze gucunga ubwa mbere nk'umukristo. Iyo dutanguriye ku kwibona nk'abakozi bakora ikintu kanaka, niho bipfira vyose. Muga iyo umenye ko ikintu uriko urakora uri kugikora kubera ico uri, ko ikintu uriko urakora uri kugikora kubera uri umukristo, vyose birahinduka. Niho rero tuza kumenya yuko kurya ukeneye ijambo ry'Imana uri muhira, kurya ukeneye ijambo ry'Imana uri kurarondera kwezwa, niko rikenewe mu kwandika, niko rikenewe kandi no mu kurongora la societe. Indirimbo ziratanga ubutumwa butuma abantu bahindura ingeso, bahindura uko bavuga. Rero murabyumva yuko ni a plus forte raison yuko indirimbo zo zihimbaza Imana zikwiye kuba indirimbo zitanga ubutumwa zifasha abantu guhinduka, cyane cyane guhindukira Imana, kuyubahisha no kuyikunda. Amen. Nk'uko ivyo dukora vyose nk'abakristo, navuze yuko uri umukristo imbere yuko umuririmbyi, uri umukristo imbere yuko wandika indirimbo, uri umukristo imbere yuko urongora abandi mu ndirimbo. Nk'uko ukeneye guhesha Imana icubahiro, nk'uko ukeneye kubahisha Imana muri vyose, yadupfiye kugira ngo tubeho tukigira gute tucinezeza, ariko tunezereza uwadupfiye. Ni imirongo myinshi bigaragaza yuko ikintu Imana yakoreye ibintu byose kandi banagikorera ibintu byose ari icubahiro cane. Ivyo tuza kuvugana ko rero ni kugira ngo tubone neza niba twifuza guhesha Imana icubahiro, ukuntu ijambo ry'Imana ariwo muringoti canke ariwo muyoboro mukuru w'ukuri, kandi udufasha kugira ngo dushobore gukora ico Imana igomba uko yakigomvye n'uko yakivuze mu ijambo ryayo. Vyagiye binagaragara rero yuko indirimbo nziza zirahindura la societe, zirahindura amashengero, n'indirimbo mbi nuko nyene. Ivyo yabivuze yuko ivyo twizere binforma, ivyo turirimba et vice versa. Nuko yuko mbere ivyo turirimba bisubire bikafekta ukuntu twizera n'ukuntu tubaho ubuzima bwacu mu Kristo. Ibintu vy'amakosa mu ndirimbo si ibintu bitanguye ubunyene, ibintu vyo kutisunga Bibiliya si ibintu bitanguye ubunyene, mugabo nibazi yuko bimaze igihe gushikaho no mu makantike amwe dufise, harimo makantike arimwo ibibazo vyo kwizera canke ibibazo theologique doctrinal. Mwese murabizi indirimbo yitwa Blessed Assurance dukunda twese, Blessed Assurance
Jesus is mine. Igice cya gatatu twe tugise mu kirundi nibaze yuko bagitraduje neza bakavuga ngo perfect submission, perfect delight, visions of rapture now placed on my side, angels descending bring from above, echoes of mercy, whispers of love. I got particularly kavuga ngo perfect submission, perfect delight. Umwanditsi Fan Cosby afatiye ko bishoboka yuko umuntu ashobora kuba sumi, ashobora kumvira Imana mu buryo butunganye muri perfect. Twese turabitwa ku isi bitari byo, sivyo? Vyavuye yuko yari mu murongo, sinzi abazi ico bita Keswick theology, la théologie de Keswick canke Keswick conventions, nahantu habera amanama y'umugwi warimwo abo bita ba Wesleyans, bari barongowe cane n'abarimwo umuvuga butumwa Wesley, bizere yuko umuntu akiri ngaha kwisi ashobora kugira inexperience amakuru nyamukuru. Bibiliya niki yanditswe na bande, ryari amakuru nyamukuru cyo no kwita les informations générales. Hanyuma igice cya kabiri turaza kuganira kuri la nature canke les attributs de la Bible, canke akameremere canke akaranga mutima ka Bibiliya niki, ifise ibiranga ibihe. Hanyuma igice cya gatatu turaza kuvugana kuri mbega Bibiliya ifise ibikogwa ibihe, les œuvres de la Bible canke the works of the Bible. Amakuru nyamukuru kuri Bibiliya ubwayo ni ijambo ry'ikigiriki risigura igitabo canke umuzingo, biblion. Rikaba ari izina ryahavuye ryitirirwa Bibiliya, ryahavuye ryitirirwa ibitabo vyose dufise mu masezerano abiri, ariyo isezerano rishasha hamwe n'isezerano rya kera. Vyose bigize ibitabo bingahe? Birigize n'ibitabo bingahe? 66. Amweke turi kumwe n'umugenzi wo muri Katolika bafise ibirenze gato. Donc ni ibitabo 66, 39 bigize isezerano rya kera, 26 nivyo 27 bigize isezerano rishasha. Manota nsemewe 26 ni 27, muraza kwihangana. Bibiliya yanditswe n'abantu bashika kuri 40 batandukanye, harimwo turabazi abungere nka Dawidi, abungere bandi nka Amosi, abami. Dawidi yari n'umwami kandi abatandukanye mu mihinga itandukanye, abize abatize tusa. Hanyuma yandika ku kiringo c'imyaka ishika 1500, ariko ikintu gitangaje birivuga inkuru imwe turaza kuyigarukako. Naho Bibiliya kandi yanditswe n'abantu, ni ikintu dukwiye tuvuga ngo yanditswe n'abantu 40, ikintu dukwiye kutibagira ni yuko naho Bibiliya yanditswe n'abantu, bari abantu bari bahumekewe n'Imana. Nta handi hanakwiye kuronderera ico yisunga iyo bavuze ukuri niyo bavuze ikintu kitarimo ikinyoma. Bigira implication gute ku baririmbyi? Reka ce tubivuga ko inyuma yo kwadusomera Zaburi ya 19 umurongo w'indwi gushika ku 9 anyarukije. Ivyagivyo z'Uhoraho biratunganye gose, bihembura ubugingo. Ivyo Uhoraho yashingiye intahe nivyo kwizegwa, biha umutungu ubwenge. Ivyagezwe Uhoraho yigisha biragororotse, binezereza umutima. Ivyo Uhoraho yageze nibitanduye, bihwejesha amaso. Ukubaha Uhoraho kuratunganye, kwama bihe bidashira. Amateka y'Uhoraho n'ay'ukuri, aragororotse gose. Amen. Ivyagezwe vy'Uhoraho biratunganye gose, biri parfait. Mu Congereza navuga ngo biri pure, nta kinyoma, nta gatosi, biratunganye cyane. Ku murongo wakurikira avuga ngo kandi ivyo
uhoraho yashingiye intahe ni ibyo kwizegwa, biri trustworthy, biri fiable. Hanyuma kandi hepfo akavuga ngo ivyageze uhoraho yigisha biragororotse, kandi agaruka akavuga ngo ivyo uhoraho yageze ni ibitanduye. Nako ndavuga implication bigira ku mukristo ubwa mbere, nta handi hantu akwiye kurondera umurongo umurongora mu vyerekeye ukuri. Nta handi hantu akwiye kurondera umurongo umurongora mu vyerekeye ikintu cose citwa yuko cerekeye Imana, cerekeye n'ubuzima rukristo. Twavuze icigwa cyane nabwiye ko kivuga yuko Bibiliya canke ijambo ry'Imana ni umurongo wo kwisungwa kandi mu buzima bwose. Ku mwanditsi n'umuririmbyi, iyo utoye urupapuro, sinzi aho mwandika, je nandika mu telefone iyo utoye aho wandika canke iyo wiyumvire kugira wandike, quelle est ta source? Niki kintu ca mbere wiyumvira mu mutwe? Les talents zo kwandika, ubwenge n'ubumenyi bwo kwandika indirimbo. Je nandika poesie, hanyuma ikintu ca mbere kidufata cane nk'abapoete ni kugomba kugira ibintu biri bo kuruta ibiri vrai. Hariyo umupoete w'umunyarwanda yari yakwije abantu 50,000 kuri Instagram bamukurikirana umuririmbyi, hanyuma acandika post. Yense post publication caption nta kintu na kimwe washobora gutahuramo kiretse yuko wabona ko ifoto yakwije abantu 50,000 gusa. Et c'était beau gusoma ama-altération, ivyo kugarukana igaruka ry'amajwi, ama-sonance, tout ça ikinyarwanda ciza mugabo we got nothing. Nta kintu na kimwe twatahuye. Nivyo bishika, muramaze kumva indirimbo zigarukamo uruwera, uri sûr yuko abantu bariko bagomba kuri Imana yera canke ariko vyaririmbwe kenshi. Hari amajambo agaruka ukibaza, okay, ni sawa Imana irera kandi dukwiye kubisubiramo kenshi cyane mugabo inyuma y'imyaka amajana ni nk'abantu bariko barasubiramwo ibintu vyavuze ko umenga biraryoshe. Hari ibintu bigaruka uko nyine kubera yuko abantu bariko bagomba gusa kurimba ivyaririmbwe biryoshe vy'ukuri, bien sûr, mugabo kugira gusa ngo bigaragare kandi ari vyiza. Iyo rero utoye ikaramu, iyo utoye ugire repertoire, ugira urongora abandi, ikintu cambe cari gikwiye kukwinforma ni yuko umenye ko ari ibintu bitunganye bitarimwe agasembwa ukwiye kwisunga, navyo biri ngaha. Iski chaque verset, chaque couple nandika mbiga ndamenya yuko yisunga Bibiliya. Indirimbo nababwiye Blessed Assurance n'ubu abantu baracayiririmba kandi karimwo sivyo. Donc mu Kirundi sinzi uko nivuga mugabo nibaze ko babihinduye gatoyi. Avuga gute? Ego barayihindi bo sinzi ko nagize traduction. Donc mwese murazi controverse ku ndirimbo What a beautiful name it is, what a beautiful. Murayizi igice cya kabiri sivyo? You didn't want heaven without us. Ntiwashatse ijuru tutarimwo. Hariho ndeba iski Imana mu ijuru tutariyo ntiyikwiye. Kari poetike muga karimo ikibazo kanaka. Imana ntiyadukunze, ntiyaje kuducungura kubera ijuru ryari riyanuye, yaje kuducungura kubera urukundo, imbabazi n'ubuntu bwayo. Amen. Hari indirimbo nyinshi twogaruka ko cyane mugabo cyari cyo kubabwira ngo ni kwisunga Bibiliya, kwisunga ijambo ry'Imana ko ryo ryonyene rimwe ukuri kandi ritihenda. Imirongo yindi mushobora gusoma niriya ivuga ko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi ritihenda. Amanote muzo yaronswa kugira ngo mushobore kuvye explore. Icaka Bibiliya yahumetswe n'Imana, twabivuze ubwa mbere. Iyo tuvuze yuko Bibiliya yanditswe n'abantu, harabaho ikibazo. Yanditswe n'abantu barihenda, abantu mwese murabibona mugabo naho Bibiliya yanditswe n'abantu nkuko agira bidusomere Sifa muri Petero wa kabiri gice ca mbere umurongo wa 19 gushika ku murongo wa 21. Biranerekana yuko abo bantu batanditse ivyo bagomvye, banditse basunitswe. Biriya mu Gifaransa bivuga ngo ils étaient poussés par l'esprit. Paulo ariko arandika ntiyo ariko yandika gusa ivyiyumviro vyiwe, ariko yandika ivyiyumviro vyiwe mugabo birongowe na mpemu yera, ariwe twabonye twitwa ari Imana, kandi twabonye ko avuga ibintu bigize gute vy'ukuri kandi bitihenda. Sifa udusomere.
abantu bafise umwanya bace bambwira umwanya natanguriye n'umwanya ndisanse guheza nimba hari abawubonye. Ego sifa utsomera. ego icete ca kabiri ca Petero 1:19 kugeza 21. Ego ariko turafise ijambo ryavugishijwe ryarakomejwe kurushiriza. ukiri ngaho Bibiliya y'Igifaransa ivuga ngo riri certaine, mu Congereza nozi ko riri sure, ririmwo ukuri kandi rishimangiye. Ubandanye. Mugira neza ko murishira ku mutima Mhm. ni nk'itara ryakira ahacuza umwiza rigakesha ijoro rikageza aho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Irya mbere mukwiye kumenya ni uko ata jambo ryo bavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu avyigombera, kuko ata jambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanye no kugomba k'umuntu. Nta jambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanye no kugomba k'umuntu. ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na Mpwemu Yera. Bavuga ibiva ku Mana barongowe na Mpwemu Yera. Nta jambo ry'uvugishwa riva ku muntu. Umenga ni Paulo ariko arandika ikete yandikira abi Korinto, yandikira abi Tesalonika, ariko birituhasura yuko igihe bariko barandika bari barongowe na Mpwemu Yera kugira ngo ntihabe mwikosa. Amen. Nimba Bibiliya ari jambo ryavuye ku Mana, wewe uri kurandika utagisunze, wowe uri kurarongora abantu utarabitswe ivyo ntihuye n'ijambo ry'Imana, uri kutanga ikintu Imana itavuze kandi itatanze. Et c'est très dangereux. Kama twiwe tw'abantu bagwanya Imana, ari abantu bigo baravuga ko itabaho, sivyo? Bigo baravuga yuko Imana nimbiriho kuri kari ibintu bibi mw'isi, ariko harabaho kugwanya Imana mu buryo nk'ubu bwo kutumvira no kutumvira ico yavuze hamwe no kutacisunga kandi no kutarongorwa naco. Amen. Bavyita ngo ni practical atheism, l'atheisme pratique. Simpakana Imana mu buryo mbaho, buryo nitwara, buryo nkora ibintu ntibuhuye n'uko Imana igomba, kandi nta kibazo binteye. Donc Bibiliya rero nimba ari ijambo ry'Imana bisigura ngo nimba uri umwanditsi w'indirimbo, uri umurongozi wazo, urongora abandi bariko baratazira, bazodufasha cyane amajambo turiko turiyende ko gutazira no guhimbaza yakoresha uko nyene, bazodufashagira mu cigwa canyuma canke mu intervention yandi. Nta kindi kintu na kimwe ukwiye kwisunga kandi ukwiye kumviriza no kwiyumvira ko atari Bibiliya. Twavuze ubwa mbere ko Bibiliya ari y'ukuri igihe cose uri kuratanga ikintu utasuzumye ko ijambo ry'Imana ariko rikivuga, uri kuratanga ikintu gihuye n'ijambo ry'Imana kandi kurutanga kinyoma. Nawe bisa neza, sivyo bene? Nawe kaba kavugika neza, nawe kaba karirimbika neza, haba harimo ikinyoma. Kugira mu ijuru kugira ngo abituzanire tuvyumvire tuvyitondere, kandi ntibiri hakurya y'ikiyaga ngo muvuge muti ninde yo tujabukira ikiyaga ngo abituzanire ngo tuvyumvire tuvyitondere. Ariko iryo jambo riri hafi yanyu cane, mbere riri mu kanwa kanyu no mu mitima yanyu ngo mubone kuryitondera. Amen. Ntibiri kure. Des expressions bakunda kutubwira Bibiliya ni shamba, sama yurazimira, Bibiliya ni kiyaga. Muga Imana siyo impressive ifise ku ijambo ryavuga ngo ntiriri kure, riri hafi yanyu kugira mutahure, kugira mushobore kuryitondera. Ntibisigura yuko bitari bigoye, ntibisigura yuko hatarimwe ibice vyari bigoye, muga Imana yari izi yuko ibikenewe vyose birashobora gutahurika kugira ngo umuntu ashobore kubaha Imana kandi ashobore kwitondera ijambo ryayo. Amen. Ibintu bidatahuritse muri Bibiliya, ngira nuboka kuvuga iki kintu, nta kintu na kimwe cerekeye kukubuza kuja mu ijuru Imana yatumye kigora gutahura. Ibintu bidatahuritse abantu bagira ko amadeba cane, ni ibintu ukunda gushira kenshi muri kategori y'ivyo bita ama secondary issues canke ibintu bi secondaire. Utabitahuye ushobora kuja mu ijuru. Udatahuye ibikoko vyo muri Daniel ushobora kuja mu ijuru. Biriya bikoko bingahe, ziriya ndoto tusa. Udatahuye ikintu Paulo yaragwaye, kiriya bacita gute, igisata
ushaka kuja mw'ijuru akibazo na kimwe mugabo bakubareye ko Yesu ariwe nzira yonyine ija mw'ijuru biragoye gutahura ko agakiza kabonerwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana yabishimye kuba plain, biba comprehensible kandi biba bitahuritse cane. Donc ngaha no kuhagabira hari igihe twibaza ko twatahuye ijambo ry'Imana ko indirimbo turiko turavuga ngaha izandikwa n'iziririmbwa zose tuvuze yuko zitisunga ijambo ry'Imana, si kuvuga ko zitarimwo amajambo ya Bibiliya. Indirimbo nyinshi abantu mu kuzandika n'izirimwo ibinyoma hari igihe ziba zisunze Bibiliya. Donc no gufata Bibiliya c'est pas la garantie yuko umuntu wese ariko akoresha Bibiliya. N'amashengero yigisha ibinyoma n'abigisha bigisha ibinyoma bafise Bibiliya. Ikirero ni ikintu gikomeye cyane yuko yarambwiye yuko mu ma formation zo kurikira Claude yuko bazobigisha uko mushobora kwiga ijambo ry'Imana, uko mushobora kugira ama étude biblique, uko mushobora gutahura ijambo ry'Imana, uko Imana yashaka ko muritahura canke turitahura igihe yari twandikira apana uko jewe nshaka. Amen. Ico turiko turabibutsa gusa ngaha ni kubabwira yuko gushiraho iyo fondation, gushiraho uwo mushinge, gushiraho urwo rufatiro, uvuga uti nihenze mugana ariko ndasuzuma ko ibi bintu bijanye na Bibiliya. Muramuzi Paulo mwese, c'est mon préféré muri Bibiliya. Ibena Dawidi sinzi uwa mbere. Mugabo Paulo twistura twanditse ivyete vyinshi, niwe muntu yanditse amakete menshi cyane mu Nouveau Testament. C'est ivyete bingahe 13 je crois. Nyuma Paulo akubwira ngo yaragiye mw'ijuru ya gatatu, ntawe uzi yo n'ivyo utabizi uzoja mw'ijuru ni sawa, sivyo? Inge bigoye ntibikuza kuja mw'ijuru. Aya mugabo agarutse nyine yahejeje nyine kuvuga yuko yagiye mw'ijuru, ahejeje kubwira abantu ivyo ariko arigisha. Acte 17:11 hatubwira yuko abanyaberoya baciye kwa Paul uraje kuvuga sawa bikadusuzume ibintu wavuze ko ari byo. Acte 17:11 les Béréens bigirate ubwo yirivira okay Paulo ife ko tumumviriza gusa aheje kwandika arakubwira ko ari intumwa ya Yesu, atanguye kwandika ashakura ngo ni intumwa ya Yesu ayo gaje wita okay uri intumwa ya Yesu mugabo ifu yikomeye yuko uri n'umuntu ushobora kuyihenda. Niko turatugira twumvise ivyigishijwe kwa Mungu, turabisuzuma turabe yuko ivyo ariko aravuga bihuye n'ijambo ry'Imana. Turabikora mu ndirimbo twandika turongoramwe abandi canke twumviriza cyane gusa kararyoshe. Hari umuntu ubwira ati okay urabona iyi ndirimbo ya naka yari umuntu azwi cyane akakaja mbere barakumvise happy ngo igende yikunda gusa ntavyo nari bwumva. Ariko mbaza abantu ariko ndabaza ntake igihe Israel yaririmba baho yariko agomba gutransmettre quel message? Avuga l'histoire y'amagufa yumye yo muri Ezekiel 37 mugabo ntusa kwirinkinga, ntusa kuyihuza cyane umusaraba, ntusa kuyihuza cyane ntumenya ko ariko abwira umunyabyaha ko ari Imana iri kugira ngo baho kuko nta Yesu arimwo, sivyo? Harimo akajambo kavuga ngo amaraso y'isezerano ry'iki ry'umukunzi. C'est ça, on ne comprend rien. Mugabo baho mwese murazi ko ntiya trending, sivyo? Ngiye no mashengero ngira ibiririmbwa ngiye niko yari ndende nabonye ubenga ni ndende ntiyabuze ayishobora kubikoreshwa. Le gars il est poétique, yandika neza ikinyarwanda gikomeye kigize gute, niho ushobora kwihendera ku ndirimbo z'abantu. Sindiko ndamutora ko nk'umurinzi w'ibinyoma ngo wabakarorero, sivyo? Mbwa ndiko mvuga ko n'abantu bazwi n'abantu bemegwa, ikintu cambere kwikuraba umuntu c'est pas son statut yukumenyekana no kuba yarujuje arena yari bariko baramufelicita yuko yujuje arena mu Rwanda. Ni gitangaza n'abastar bo bari secular sibeshi bayuzuda ijamwe abantu 10,000, sivyo? Mwese murazi gospel bwize ngaha kazo ni 10,000 mwese nimba badengira tubitahura nimba muri abaririnzi canke abarongozi b'indirimbo. Donc la célébrité ne compte pas. Ikintu cyonyine gikonta c'est la vérité de la Bible iri exprime neza mu ndirimbo turirimba twese. Amen. Rero nimba rero Bibiliya itahuritse ife ko tubanza kwiga kuyitahura, gutahura neza atari gutahura vy'iwanje, hanyuma mpejeje gutahura nkandika nkarongorera abandi muco Imana yavuze, ngatanga ico Imana yatanze,
vuga ico Imana yavuze. Murazi impamvu none turaza kubibona yuko mu gice cya kabiri ibikorwa vya Bibiliya, ijambo ry'Imana niryo ridukiza, ijambo ry'Imana niryo ritweza, ijambo ry'Imana niryo rituzigama. Iyo turiko dutanga ibindi bintu turiko turahushisha abantu ko bakizwa, ko bezwa, ko bazigamwa, kandi ari umugambi w'Imana. Il y a un danger ikomeye cyane ku guhagarara ku matalent, ku guhagarara kuri performance. Sivyo ndafise grande sœur Imana ishimwe ntari ngange ndamuvuge nabi. Non, ce que je veux dire ni yuko arakunda yakubarira ngo baririmbye neza. Cyari ngo amagitare je nakuriye muri Pentecote twagiye ku makanisa baririmbye neza, hari amagitare, amapiano, et on parlait de ça gusa. On parlait jamais des messages. Nibaza ko ikindi kintu hariho la qualité de la musique ngirize murabizi ntiyari nziza ku buryo n'amajambo utayumva mu abantu bararyoherwa kubera gitare, kubera piano, kubera n'ibindi byose. Saves nizere yuko nitwavanga tutazusubira kunezerwa gusa n'ivyo igihe ibintu byaririmbwe, ibintu twanditse biri en contradiction na Bibiliya. Sifa aturabire Abitesalonika 2:13. Akandi turacari mu kameremere ka ndaza kuhatebera gato, ibindi nza kubica ko nsa nuwe nimera cyane mu guheza. Abitesalonika hagenewe n'abakanga ariko ntabashizeko. Je crois ko ari 1 ubu tucuraba 2. Donc akakaranga mutima canke iya attribut ya Bibiliya ivuga ngo biriri hagije iri suffisante kandi isumba izindi nyandiko zose. Ngaha ni akaranga mutima kari double, kari kuri la Bible est suffisante kandi ifise autorité hejuru y'ibindi bintu byose y'izindi nyandiko zose. Wasanze ari muri 1 sawa somere cete ca mbere canke cete rya mbere y'Abitesalonika ca kabiri umurongo wa 13 bavuga ngo natwe igituma dushima Imana ubudasiba nuko hamwe mwakiriye ijambo ry'ubutumwa mwatwumvanye niryo jambo ry'Imana mutagemeye nk'ijambo ry'abantu ariko nk'ijambo ry'Imana nk'uko riri koko rikorera muri mwebwe abizera. Haleluya. Mwaryakiriye nk'ijambo ry'Imana kandi niko riri. Sivyo la parole de Dieu. Il y a un verset iri muri Psaume 138 umurongo wa kabiri avuga ngo ndasenga ntumbereye urusengero rwawe rwera, nshimira izina ryawe, imbabazi zawe n'ukuri kwawe, kuko washize haramuni hageze, kuko washize hejuru ijambo ryawe n'izina ryawe kubirutisha ibindi byose. Kuko washize hejuru ijambo ryawe n'izina ryawe kubirutisha ibindi byose. Ndiko ndandika niki kiruta ibindi byose? Ndiko nandika nikihe kintu ushobora kuvuga niki nico nza gupima kuko ikintu ari ukuri canke atari ukuri? Quelle est l'autorité? Twabivuze yuko biri interchangeable, yuko ni nabwo buzima bw'umukristo, nabwo buzima bw'umuntu ari ngaha ashobora kuba atanandika. Twabwiye ko twe turi ngaha tutarabaririmbyi kandi tutari n'abanditsi b'indirimbo canke ngo turongora abandi mu ndirimbo. Mugabe ikibazo gikomeye cyane no mu buzima bwawe urukristo, quel est le standard upimirako toute chose? Quel est le standard upimirako ta vie? Quel est le standard upimirako tout ce qui se passe around you cyangwa autour de toi? Nihe standard n'uruhe rugezo n'ikihe kigereranyo nyamukuru gifise ijambo rya nyuma aho ushobora kuvuga uti iki kidahuye n'ibi? Mwese murazi la constitution, ikintu ni kibe kirimo imirayidi 10 ugomba guha Burundi, ikintu ni kibe kirimo ibintu byiza byotuma Burundi buba nka Amerika, à moins que la constitution ihinduka kiza kivuguruza un article imwe, soit hari ibintu bibiri kirasubira inyuma canke urarenga kuri iyo article waza kuyihoza.
abajuriste ngira boba bari ngaha canke abantu bize ivya droit yikomprene kuruta jewe mugabo tugaruke ngaha Paulo ko ababwira ati mwaryakiriye nk'ijambo ry'Imana rifise ububasha murabizi mwese yuko la Bible na umwanditsi wayo yavuga ko rifise ububasha mbwa mu bushobozi bwa puissance turaza kubibona ariko ngaha nimba ariko arasubira mwabwira ati okay je nari ndungitse ivyete mbwa mwabitahuye nk'ijambo ry'Imana and kandi ngo niko riri nimba Bibiliya yihagije sivyo kwihaza kwa Bibiliya ntibisigura ko atakindi kintu umuntu ashobora kwisunga bisigura mbwa ko ikindi kintu cyose ushobora kwisunga kiza kwisunga Bibiliya sivyo ni vyiza gusoma ibitabo ni vyiza kumviriza abandi baririmbyi ni vyiza kuraba nimba ugomba kwandika neza si ndabahe amatwiyo nimba ugomba kwandika neza de la poésie tout ça hari ibitabo vyinshi n'amakantike yake atasohotse tu peux t'en inspirer hariho nka The Valley of Vision hariho ibitabo vyabo bitaba Isaac Watts baririmbye indirimbo zimwe dufise nga ba John Newton dufise banditse amakantike meza cyane hari atasohotse tu peux t'inspirer kugira ngo wandike indirimbo ziri poetiquement correct kandi ziri bibliquement correct ariko iyo ndiko ndaraba ivyo bintu abo bantu banditse iyo ndiko ndasoma ivyo bitabo iyo ndiko ndisunga izindi nyandiko zitandukanye niruhe rugezo nshobora kuvuga ni ikintu n'ukuri canke s'ukuri mpimirahe jambo ry'Imana ryonyene niyo autorité suprême kandi ririhagije je discutais avec une personne mwese sinzi ko muzi umuntu bita C.S. Lewis n'umwanditsi azwi umwongereza umufilozofe dosatu ncabwenge kabisa and ni wanditse igitabo cyitwa Mere Christianity ku bakizi cyane The Follows arazwi cyane gose mugabo undi wanditse ko John Piper yavuga ati C.S. Lewis aranyinfluence mugati nta kintu na kimwe noja kumwigira ko muvyerekeye kwita Bibiliya kubera yuko ntavyarazi kandi yasigura Bibiliya nabi il est respecté C.S. Lewis na za Cambridge ngira na Oxford na Harvard hose ntushangira kwiga utati C.S. Lewis surtout yuri muri literature na philosophie mugakubwira ati I don't care igihe cyose ariko arubaha Bibiliya igihe cyose inyandiko ziwe ziriko zirakontradiza Bibiliya igihe cyose hakirimo ikibazo mu byo yizera naca ashobora kunyigisha natwe niko kamaro tuba duteyeho ko kwiyumvira ikintu cyose naho coba ciza na indirimbo iba nziza na indirimbo bimeze gute itisunga Bibiliya ntidukwiye kuyisunga natwe icanyuma kuri iyi parti ya mbere yavuze ko ari byo gutwara umwanya munini Bibiliya ivuga inkuru imwe y'agakiza ibonekwa muri Yesu Kristo Luka 24:44 akiri ko araharondera iyo uri kurandika indirimbo ya Bibiliya hanyuma ugaca yandika ushingiye kuri Dawidi tuvuga Dawidi ukuntu vyagenze hanyuma Dawidi ukuntu yabaye umwungere hanyuma Dawidi ukuntu David akaba umwami ukuntu Sauli yamuhize Imana ikamukingira uri kurahusha ikintu Bibiliya ari kurigisha igihe ariko irakubwira ukuduzwa kwa Dawidi kuba umwami ko vyose vyari igishushanyo cyangwa c'était un type yuko Kristo azoba yimiriye azohigwa n'abansi azoba umwami anagwanira son peuple iyo kurimba indirimbo yawe uyihagaritse kuri Dawidi ariko anesha Goliati hanyuma ntubonemwo ukuntu Kristo agwanira son peuple anagwanya umwansi ishengero ryiwe rifise n'ubwoko bwiwe aba ari ikibazo gikomeye les histoires z'aba Joseph les histoires z'aba David uko narabivuze les histoires z'aba Hana z'aba Isaka z'aba Abraham iyo utari kuraboneramo inkuru imwe y'agakiza ibonerwa muri Yesu Kristo haba hari ikibazo yuko uri kuratapa akote adusomere gato je vais continuer gato ya imbere yo kurangiza iki gice Luka 24 arababwira ati aya n'amajambo yanje nababwira nk'ikumwe namwe y'ingene ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezo vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi ikwiye gushika yababwiye ngo ivyanditswe vyose kuri jewe hehe vyagezwe vya Mose mwahora mubona yo Yesu Kristo mwebwe ariyo mubarewe no mu bukwavu bwo kutajya no mu buhungarema okay
mu byagezwe bya Mose, bavugishwa n'Imana hamwe no mu mazaburi. Ariko babwira iki? Yuko tout l'Ancien Testament yose ibiri kwirapointa kuri Yesu Kristo, ibiri kwirababwira yuko hari umukiza, ivyo iri kwiragira ibimazi, le temple, ivyakozwe byose, ivyavugishwa. Uriko uraraba Ezekiel, je muri kuraraba Brumenga, Yesu nyine aratoroha kubona musivyo. Muri Ezekiel nyene uruzi ruca ruraduga rumushika ngaha rusura mushika ngaha, Yesu abari magufa mu bugaragwa tusa inarme y'Abisraël. Ariko Yesu ariko arababwira yuko toutes les parties de l'Ancien Testament zanditswe zifise ahantu ziriko ziratumbereza abantu. Avuze ngo ivyagezwe vya Mose, abavugishwa akavugana les psaumes, nta partie nimwe yasize muri Bibiliya, naho umenga hari avuze les psaumes ntiyavuzemwo les proverbes, ntiyavuze kimwe. Les psaumes zari nka représentation yandi ma écrit yose de sagesse. Ibindi bitabo byose bisigaye harimo ama psaumes, harimo les proverbes, harimo cantique des cantiques, harimo ecclésiaste, tout ça. L'idée ya Bibiliya yose niyo kuvuga ikintu kimwe citwa agakiza kabonerwa mu mwana w'Imana. Techniquement Bibiliya yose ivuga Kristo guhera muri Ancien Testament gushika muri Revelation. Amen. Indirimbo yawe yose uri kurandika, iyo uri kurarongorera mw'abantu, itatunga urutoki ibereka umukiza, idatunga urutoki ibereka ivyizigiro biri muri Yesu Kristo, ibiri kurakora ikintu gitandukanye nico Yesu ariko aravuga ko birikora, hamwe nico Bibiliya yose kandi ikora. Ni ubugarariji bukomeye cyane kugarariza Imana nico yavuze. Amen. Turi kumwe? Ni sawa? Nimba uri kuraraba muri Bibiliya ibintu byose bipointa kuri Yesu Kristo. Uravye Bibiliya, Yesu akubwira ati okay, c'était pour moi. Hanyuma data igihe Yesu abatizwa, Imana yavuze ngo Dieu le Père, je veux dire, uriwe mwana wanje nkunda, kandi baramubwira gute? Mumwumvire. Donc même le Père pointe au Fils. Le Saint-Esprit muri 14 canke 16, je crois que c'est 16 13. Avuga ngo iki? Yesu ababwira ko azogira iki? Uwo azoshimagiza izina ryanje, il va glorifier mon nom. Yaya ivuze Claude, qu'est-ce qui ta chanson glorifie? Indirimbo yawe wanditse cyangwa wifuza kwandika, indirimbo wifuza kurongoramwe abantu. Ibi rero no matter yuko uriko wandika kwijuru, kuriko wandika kuko Imana yaguhaye mukate mu gatondo, it's good. Kuriko wandika ku kuntu Imana izokuzigama, kuntu yakuzigamye tusa, nta na hamwe ibintu bidakora. Yesu ntiyavuze ngo ati ivyo banyanditse ko gusa kuvyerekeye kwezwa gusa. No, ivyo banyanditse ko vyose no ku buzima bwose bw'umukristo. Kurya ubuzima bwawe atahandi hantu hamwe ukwiye kubakira atari ku rutare rwitwa Yesu Kristo. Kurya ivyizigiro vya atahandi hantu hamwe bikwiye kuza atari kuri Yesu Kristo icari, ico yakoze, nico abandanya gukora. Niko n'indirimbo yawe wandika, niko n'indirimbo yawe urongoreramwe abandi bantu, atakindi kintu na kimwe ukwiye kubwira abantu. Warabakategoriza, nigeze kubaza umurongozi wanje ahantu nasengera, ndamubaza ntiduherutse kuvuga ubutumwa bwiza kw'ishengero iwacu, ntiduherutse kumva umusaraba. Aca mbona urazi none no problème ihari nte. Munikore ko ngo dufise beaucoup d'enseignants, muga dufise moins d'évangélistes. Ngo dufise beaucoup de pasteurs, muga ntitugira abavuga butukusa. Kore uko yibazi ko abantu bavuga ubutumwa bwiza ari bajya bitwa baki? Aba évangélistes. Aba enseignants, ils peuvent enseigner ibindi byose. C'est ça le danger. Ntibazi ko ariho teme yawe iza kwishapa la suprématie ya Yesu Kristo. Ugushigwa hejuru era centralité nukuba ari Yesu urufatiro, alpha na omega bene data. Ikintu cyose, reka nababwire ikintu kimwe, nimba ugomba kuzokwandika indirimbo, uzufite ikintu cyose citwa je, amwe kiko kivuga nzotazira. Ikintu cyose yitwa
je faire nzonzonzo igihe cyose turi kuvuga yuko ari ikintu Imana izoburi gukoresha ari ikintu uzoburiko kandi ndunamurira amaso ku misozi yera gutagomba kuba yes mugabo ndi kingizi ibi tuzihoze bro twe bwacu ntibizodukiza nabo turiko turabibwira ibizobakiza birivuga inkuru imwe y'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo ico ukwiye kuvuga cose nawe no kubaho n'ubuzima bwawe uko ukwiye kwandika indirimbo uko kuzirongoreramwe abandi ni yuko aba ari iyo nkuru uriko uravuga yonyene nimba vy'ukuri utaratahura ibi bintu nimba wahora wandika ni navyiza yo kubanza guhagarika asura gutangura gushasha nimba wahora urongora kwa wumva ibi bintu turiko turavuga omwe nimba wemeranya ko ari ivyo muri Bibiliya kandi kabazi ko atari ko wahora ubigira urahagarika uvyige ubitahure hanyuma uriyo gukora ibintu canke uhanuza ushaka kudahagarika ushaka guhanuza mabatanga indecision iri brusque mugabo uhanuze ariko ntusubire gukora ikintu na kimwe kinyuranye n'ijambo ry'Imana yikorera avuga igice ca kabiri turangiza je vais numérer nibaza ku mwanya wanje ugira uhere ibikorwa vya Bibiliya canke les œuvres de la Bible Bibiliya ikora ico cari co igize gute iri mugabo abantu tugira tuvuge ico biri shobora gukora et je vais numérer hariko imirongo muzoshobora kuyisomera on va vous donner yaba aya diapo canke tuzobaha n'amanote yandi ni word canke pdf kugira ngo mushobore kuyisomera dusigaje iminota 10 mwampaye yarimwe n'ibiba okay nayitwaye n'ibibazo donc nitso gusoma imirongo rero kwanza nabatwaye iminota nza ndi muri 5 yanyu ngenda bibindi 5 kugira mpeze ijambo ry'Imana ikintu cabe niryo riduhishurira Imana tuza gusoma umurongo muri Samuel mugavuga ngo kuko ishiro ariho uhoraho yagira gute yihishurira abantu mwijambo ryiwe anyamwe avuga ngo ijambo ry'Imana ryari kiharimbwa Samuel ngo yamajishiro kubera ishiro ariho Imana yihishurira abantu au travers de sa parole Dieu se révèle mu buryo bugaragara kandi bukiza mu ijambo ryiwe hari ico bitera théologie naturelle arivyo kugira kubona ivyaremwe ukabona Imana muga uburyo bwonyine umuntu ashobora guhishurirwa Imana kandi agakira nigihe ariko ayibona mu ijambo ryayo niyo description iri parfaite kandi itihenda cya kabiri hamwe yadusomera nyene yavuze ko iryo jambo ry'utuvyaro bwa kabiri tusa inyuma yaho niyo biravuga ngo bwavyawe niki n'imbuto ibore ko mwavyawe n'imbuto ihoraho ari iryo jambo ry'Imana tusa aribwo butumwa bwiza mwumvise icambere kuri Bibiliya duhishurira Imana iyo uri kubwira abantu ikintu gitandukanye na Bibiliya canke ikintu kitari mu Bibiliya uri kurahushisha abantu guhishurirwa Imana amen cya kabiri ngiye tuvyaro bwa kabiri iyi mirongo mashaka kuyisoma ni Petero wa mbere igice ca mbere umurongo wa 22 gushika ku 23 iyo tuvuze ibintu uko birita bivuga tuba turabuze abantu ko bavuga bwa kabiri et vous imaginez bene data ko uryohera abantu mugabo ukaba uriko urabafasha kuja mu muriro dusuma kubera yuko utimwe twavuga vyose Timotheo wa kabiri 3:16 gushika kuri 17 ijambo ry'Imana riratwigisha riradukosora riraturongorera mu kugororoka rikanadutegura ngo dushobore gukorera Imana ibintu abantu iyo bagomba gukorera Imana yigiye babigisha des stratégies sivyo ugira ukagira ukumva biriri clair yuko ikintu cyonyine gifasha abantu ngo babe prêt babe équipe kugira ngo bakorere Imana c'est la parole de Dieu kandi aha kandi tuko turavuga yuko ari naryo kandi ryiza umuntu Yesu avuga ngo beze ijambo ryawe ko ijambo ryawe ari ukuri la sanctification c'est pas guharura ikintu kimwe bibiri bitatu okay kusambira nibihe sinzobikoreye kwiba nibihe sinzobikora la parole de Dieu nous sanctifie birivuga ngo ijambo ry'Imana rifise ububasha kugira ngo ritandukanye tusa mu Baheburayo 4:12 niryo rishika imbere rigatuma rikuraho envie y'ubusambanyi rigakuraho envie y'ubusuma rigakuraho envie y'icayi cyo chose
atari gutondeka ibintu 10 nkwiye gukora. Ni vyiza mugiye bitavuye ku bushobozi bwa biriya ari ubushobozi bwawe kandi umunsi umwe uzokweshura. Icyanyuma sico cyanyuma bikora muga ni ibintu bine gusa nashimye ko tubone ko ijambo ry'Imana ridufasha canke rikora. Ico rero iyo ucimye abantu, iyo wimye abantu kwandika indirimbo zirimwo ubutunzi bw'ijambo ry'Imana, ububimye yuko bashobora kwezwa, ubimye yuko bashobora gukosorwa n'Imana, ubimye kandi yuko bashobora kuba préparer équipe kugira ngo bakorere Imana. Cyanyuma ijambo ry'Imana riratuzigama. Aha nige Paulo ariko arasezera ishengero ryahe ry'Abanyefeso muri Acte 20:32 ababwira ngo ndabazigamishije, je vais paraphraser, ndabazigamishije ubuntu bw'Imana n'ijambo ryayo, sivyo tusa niryo rizigama ubwoko bw'Imana, niryo rikuzigamira mu gakiza, niryo ryakaguhaye Imana yakoresheje kugira ngo uvuge ubwa kabiri, niryo kandi Imana ikoresha kugira ngo ugume waravutse ubwa kabiri kugira ngo gushika kumpera uzobukizigama. Darangije ikintu hanyuma just ni conclusion ndayisoma vyonyene. Abanditsi n'abarongozi b'indirimbo babwizwa kwisunga ibikorwa by'ijambo ry'Imana. Nimba ugomba yuko ukoreshwa n'Imana, nimba ugomba canke ko ukorana n'Imana, ifo yuko wisunga uko iri kwirakora kandi wisunga ico yavuze. Iyo ari conclusion ku vy'ibikorwa vy'Imana. Mugara conclusion ku byo twabonye byose, ku ma information, ku makuru rusange, les informations générales sur la Bible, kuri akamere mece les attributs ou la nature de la Bible, kuri ibikorwa canke les œuvres de la Bible, indunduro canke la conclusion ni yuko umwanditsi n'umurongora ndirimbo, donc ijambo nashizeho kandi mashobora kurikoresha mugambo mvuga ko je nayitanguje sivyo abakozi b'Imana. Umurongora ndirimbo zo guhimbaza abwirizwa kumenya, kwizera, kwisunga Bibiliya, niho honyine azoba ariko arakora ubugombe bw'Imana. Yesu abahezagire cyane, akoze kunyumviriza. Namaze umwanya wose bampaye, nsigaje iminota 3 yonyene, sinzi uko mubazi wa Claude agomba kubaza uvyerekeye iteme mwaduhaye. Bwa mbere kwanza shima amajewe nagomba kubaza ikibazo vyerekeye en fait indirimbo zamaze kuririmbwa mugabo zirimo amaherezi zararirimbwe, peut-être les personnes tubazi bari célèbre no mu gihugu cacu barimo, ariko ugiye kuraba indani ugasanga ari amaherezi. Rero nagomba kubaza, kandi bamwe muri bo baracari muri ayo maherezi kandi bari celebre kandi turabakunda kandi wanashaka turaririmba nizo ndirimbo nazo zirimo amaherezi turaziririmba kandi turazikunda. Umubwiye muri indirimbo wihagaritse arico umengura mutsitaje, mugomba kugira umururi z'ibintu nk'ivi. Rero agomba kubaza spirituel ko akunda kutubwira ngo rero mubaze ko okajena ko none izo ndirimbo tumaze kumenya uko kuri muri kumara tubwira kubijana aho kugira ngo ducompose indirimbo, bega ubandanya tuziririmba naho zaririmbwe n'abantu sinzi ibintu nk'ivyo. Ariko cyane cyane numbera no cyane andi tumbera cyane muri kire rero nduba personnellement yuko ushobora guhagarara ukayirekana wikunda mugabo bite urongoye niyo muri riyimvye nyene yaririmbye mu maherezi akaca yizana hajya nyene amagata kwikubita ko tabira vya bindi nyene muri yo ka umuntu yo bigenza cha yitabira kubera yuko agote ikibazo ciwe kiciye kigora sivyo. Iyo kigumiza kuri irya parti ya mbere nacenda kibaza mwebwe après ibi vyose mwumvise indirimbo zitari mu kuri kwijambo ry'Imana ikwiriye iki kubanda nyiririmba no oya kuyihagarika n'ingingo imwe vyo sivyo. Kubera ntiwirongoye no munsi murabizi murafise abarongozi nimba mudafise amashengero ariyo igiye guhagarika atari ingingo mfata wenyene sivyo. Ushobora no kubisigurira umurongozi
ntavyumviriza harimwo guhagarika muga harimwo no guhanuza nimumve ngo nababwiye ngo muhagarike mwese ko twese hari ibintu tukivuga bishobora kuba bikirimwo amakosa sivyo muhanuze abandi bantu munahanuze abarongozi banyu mubabwire n'impamvu muzofatira imana izobafasha gufata decision donc icerikiye indirimbo yose itari mukuri kw'ijambo ry'Imana ubwa mbere vraiment ntidukwiye no ico gukunda abantu ngo bari celebre vraiment ni gute gukunda umuntu ari celebre bindushisha gukunda ijambo ry'Imana muri ivyo bintu bibiri niki kiri hejuru twavuze autorité c'est vrai est-ce que c'est la personne afise autorité ni wo kwisunga cyane isunga ijambo ry'Imana ikintu cyose kitisunga ijambo ry'Imana sinzi impamvu nashwanye na mama kenshi ariko ambara ibintu bidahuye na Bibiliya tugashwana nk'umwana na mama wiwe niko ndabwira ngo nje gushwana n'abavyeyi banyu mugabo hari igihe bisaba yuko n'umuntu n'umugenzi n'umuntu wese haprima gusa ijambo ry'Imana ry'urishitse hejuru indirimbo yose irimo herezi vraiment ntikwiye kubera yuko wamenya ukuri hanyuma bandanye ukurengako yakubavuga ngo iki iyo umuntu azi ukuri ntagukore bicika iki icaha icya kabiri mufise umurongo dataje ngaha tumva ibi canke yaje ngaha azogarariza ibi twavuze donc ikintu nibaza hariho ikintu kimwe general senge hano hari indirimbo zirimwo udunenge theologique sishobora kuririmba sivyo kwamba ndiko natura ibintu bitari ivyo nta mumwe gufata muri eglise utarinze iyo ndirimbo sivyo bene data wereka kuyiririmba hanyuma banigire imana izobatahuza ikindi gihe ikindi kintu impanuro imwe twavuze pastor yitwa John Piper twamuvuzeko ariko aravuga kuri yaba indirimbo za Wesley zirimwo ibibazo vya theology indirimbo ya Hillsong twavuzeko ya Beautiful Name yavuga ati iyo ndirimbo urashobora kurimba ayo majambo mugaro sense wayihinduye mu mutwe ati nk'uwere ko avuga ati ntiwashatse ijuru tutari kumwe ntukwiye kubona muri kw'Imana yari yanuye yari igize kimwe gashobora yarankunze ku buryo dushobora kubana mu ijuru je Imana ndiko ndatanga sindi Bibiliya sivyo la sagesse hamwe n'ukurongorwa n'Imana zabarongo cyo mukwiye gukora muga uburyo bubiri bw'ico mukwiye gukora je nkuko ndabikora nanje tupe kuyihoza iyo ndirimbo vraiment kuguma watura ukuri uzi ko atariko ari kinyoma sivyo hayo mu buryo bwa kabiri iyo ndirimbo ifise agaparti gatoya gafise ikibazo nka perfect submission abayiririmba ukaba uvuga uti okay perfect submission kubera havugamwe na vision za rapture n'ibindi byo kuja mu ijuru kavuze igihe turi mu ijuru gasa change tout sinzi ko bishobora kubafasha mugabo nico conyene biba numva no shobora gushikiriza nubwo buryo buraza kumfasha abandi ngira ngo hari ikindi kibazo aha ego murakoze ikintu muhereje ko Piper yavuze kijanye nuko indirimbo irimwo agaparti kumbure ko ushobora kuyiririmba mugabo wahinduye mind sero nivyo wizera donc wewe muri rya place ujya mu muririmbyi yayikompoje canke yanditse donc ukabishiramwo ivyo wizera vy'ukuri kwa Bibiliya ufatiye kuri Bibiliya nivyo nabaza mu gihe rero utaragera kuri urwo rugezo rwo gutandukanya donc les hérésies n'ukuri kwa Bibiliya ubona ko Bibiliya kumbure ntiraba au centre y'ubuzima bwacu naho dusanzwe dukorera urabona neza yuko nta pertinence ihari yaho kumbure dushobora kuba twohimirizwa kumva yuko Bibiliya ikwiye kuba au centre y'ivyo dukora vyose ikibazo ca mbere bega nk'abigisha nikihe kintu mushobora kudutekerera canke kudufasha gukorerako kugira ngo muno rugendo canke muri zino nyigisho tuko turaronka twumve yuko canke tugende dukore uyo mwimenyerezo hanyuma buke Bibiliya ihinduke le centre kugira ngo ibe umuzingi waho ivyo vyose haba kwandika kuririmba dushobora kubivoma tubikura n'igiki mushobora kwamvizara canke mushobora kudusigira kugira ngo dukorereko hanyuma kuri izo ndirimbo nazo ziba zirimo utuntu nk'akarorero y'indi ndirimbo kumbure usanga bigoye ugasanga couple ya mbere canke ya kabiri ni sawa mugabo agiye kuri refre kumva ko harimo akantu by'ukuri gatandukanye n'ico Bibiliya yigisha eske nizo nazo twoziheba zose muri rusange tukumva yo kumenga indirimbo urayihevye kandi yatanguye neza nk'iyi inye y'iyi couple dukunda mu Rwanda James na Daniela indirimbo kama ngo narakijijwe donc aririmba hanyuma ageze kuri ari akana avuga ngo vyose ku bwanje eske iyo ndirimbo uyitanguye urumva ko vraiment aravuga ibintu bizima ngabo hageze kuri ako kumva nyene bipfira mu nzi
twoca tuyiheba yose canke tworirimba utwo tumeze neza bya la place y'ico kintu tugashiramwo vya bindi nyene natwe dusanzwe twizera ko ari vy'ukuri muri mind yacu murakoze. Okay, iyo utaratandukanya herezi na bibiliya biragoye vraiment nta n'impanuro ndaguha vraiment bigoye sivyo. Ikintu cambe ni kuza kukiga ijambo ry'Imana ukamenya ukuri kitari ukuri, bijya navuze ni ku muntu yabanje kumenya ikiri ukuri n'ikitari ukuri sivyo. Impanuro z'ukuntu bibiliya je maze ngira mari imyaka 10 nkijijwe, donc ku munsi ndimenyereza uko nshobora gutera imbere mu gutahura ijambo ry'Imana mu kugiga, si ibintu simpanuro tuza guha ubunyene hanyuma ngo ejo uce usigura bibiliya neza. Ubuzima bwawe bwose honyine biratangaje nk'umuntu ashobora kuba arongora abandi bibiliya atari umugenzi wiwe ku munsi cyangwa ntiyandika ibintu by'Imana bibiliya atari umugenzi wiwe ku munsi icyo ni ikibazo gikomeye cyane sivyo. Ikintu cambe twako turabafasha ngani kubanza kumenya ko bikenewe sivyo, n'igihe imbere yo kumenya uko bikorwa kumenya uko bikenewe. Ngaha mwese murafise amashengero mwavuyemwo, murafise abagenzi ngaha, urafise imigwi mugiriramwo amaseriyo n'ibindi vyose, abasikiye ko mufashanye cyangwa ukegera ahantu hose baze ko bashobora kugufasha kwiga ijambo ry'Imana mu buryo bwose bushoboka kugira ngo ushobore kuritahura. Umwanditsi, umuririmbyi, umurongora ndirimbo wese akwiye kuba ari umwigishwa w'ijambo ry'Imana. Nabivuze ko Claude yavuze yuko mu yindi minsi muzofashwa imyimenyerezo y'ukuntu mushobora kwigira ijambo ry'Imana. Muga ubunye twe twashimye gusa kugaruka kuri ibi bikeyi, mwanze mwumve ikenerwa canke la necessite y'ukurongorwa na bibiliya no kuyisunga mu kuririmba indirimbo zihimbaza Imana cyane zirongorera abandi kubona ubukuru bw'Imana n'icubahiro cayo. Indirimbo nk'irya si ikibazo ca couple, ni ikibazo c'akajambo vyose ku bwanje. Je kuri irya twoyiririmba bra n'indirimbo nziza sivyo, mugabo je nokoresha ya technique yanje bra, niko ndabwira ukuntu ngira kugira ngo Imana uko ibarongora namwe ariko muzoshobora kubikora. Je irya nokora yuko nukuri Yesu yapfuye ku bwanje sivyo, yazutse kugira ndonka agakiza, yagize iki mugabo ntibagiye ko vyose c'était pour umugambi w'Imana, la gloire de Dieu sivyo. Iyo ivyo bifise mu mutwe, izo ndirimbo tuntu ntoshobora kuturengana gatoya. Kibazo ni gihe utanatahura yuko umugambi w'Imana c'était ubwa mbere kubw'icubahiro c'Imana, si n'ubwa mbere kugakiza kawe, ku mugambi Imana uhagaze ku muntu, uhagaze kuri yo ubwayo, hanyuma umuntu akinjiramo. Rero irya ntitwoyiheba job, irya ntitwoyiheba. Umuntu mugabo yayihevye sinzi yo duhanura ciya twenga na jico ndiko ndababwira ukuntu ndavyumva vraiment simfise umurongo. Bibiliya ntiyanditse ahantu ukuntu tuzozigenza izo ndirimbo sivyo. Rero biragoye ko tranche mu bwo buryo umuntu yoshobora kugira ico zikoze ku izo ndirimbo. Ikibi n'igihe ahubwo ari nka couple yose. Mwese murazi indirimbo yitwa gute imwe canke yitwa Iyera ya Redemption Canada, yitwa gute Iyera canke Uwera bahereza ku majambo abiri très complexe, bavuga yuko bahawe kuganza bategeka tusa. Moi je crois que la chanson ari kuyireka ko rutotegeza kuririmba ivyo bintu. Ni yitwa gute indirimbo mbere inyuma yangiriye neza canke imbere gato ya imigambi. Indirimbo iri ngaho nshaka kubona kuri YouTube. Manurera urayizi wewe, waza amajambo amafraze abiri ya nyuma hereza twahawe kuganza tusa, aravuga ibintu ukuntu Imana yiranyuma nawe Musa agafata naje niyibagiye ndahari Imana irahari moi aussi je suis à côté ndategeka dagira gute. Moi je crois que la chanson ari kuyihota, basize indirimbo nziza umuntu ashobora kuririmba. Sifa muraza kumbwira ngira kanye Sifa cyo ngira muvukanye abajije ngaha gatoyi ikavuga ati turafise abantu tuzi ngaha mu Burundi banashaka se n'ubundi buzima nkoreshe ku kibuga cyacu turimwo, twubaha babaye abantu barurangira mu bijyanye n'umuziki, ahubwo usanga indirimbo zabo ziranakuzwe muga zirimwo amakosa. Muri icyo gihe umuntu yifata gute? Turaziheba, kuziheba si ugusuzugura umuntu kandi ziranakosha no mu ishengero. Nagira nkoreshe mu kumwishura igisomwa cyo mu Bigalatiya igice 2 kuva ku murongo wa 11 ni birasa gose. Ni ikibazo ca Petero, umuntu akomeye cyane, umurongozi w'intumwa na Paul. Abo bose n'abantu bari kuri standard ikomeye gose. Paul aje mu nyuma, ni intumwa ije mu nyuma y'izindi, ntiyagendanye na Yesu. Muga Petero yaragenda na Yesu kandi niwe ari umurongozi w'intumwa. Hanyuma akoze ikosa rikomeye ry'ingene
ubwa mbere ikasangira n'abanyamahanga mugabo abayuda bajemwo aciye anena abanyamahanga hanyuma Paul abiravye hari umurongo wa 13 ndibaza 14 avuga ngo ariko mbonye ko atariko aca mu nzira itunganye ariko arahusha ukuri nca ndamuhaririza ndaramubwira ati stop. Nibaza ko kimwe bintu bikomakomeye nikihe iyo umaze kumenya wewe ko umuntu yahushije umurongo indirimbo yaririmbye inyuranye n'ukuri kwa Bibiliya, iyo ndirimbo byiza nuko umuntu ayihagarika areka kwiririmba areka kwikoresha mu kurongora. Shadrach yavuze neza yuko ni warongora abantu muri iyo ndirimbo uzoba uri kubajana iyo ndirimbo ikiraja, niba wasanga iyo ndirimbo ikiraja ibajana mu kugarariza Imana nuva ko umurongozi uzoba uri kubarongora mu kugarariza Imana. Nibaza ko indirimbo imaze kumenyekana naho hari umuntu ahambaye, nta muntu ahambaye kuruta icubahiro cihambaye, sivyo? Twese tuhari ngo duheshe icubahiro Imana irengeye byose, iri hejuru ya byose, yashizeho byose kandi zo kuraho byose. Rero iyo umuntu yihenze uburyo bwiza bwo kumufasha no kumwereka ko yihenze, uburyo bwiza bwo kumufasha ko yihenze no kureka icari karavuga kinyuranye n'ubugombe bw'Imana kandi wari umutima mwiza, sivyo? Aho nizo ndirimbo abantu bari kwaririmba donc atari mwishengero. Ku mwishengero umuntu ariko ararongora indirimbo makarongoza indirimbo itariyo kuri je cyo niyumvira. Shadrach yavuze kimwe ko umuntu ashobora kureka kuyiririmba, ni byiza naje umuntu ndabikoresha iyo ndirimbo nca numa hama ngafata umwanya wo gusenga nsengera uwo muntu nsengera nikorane nkakigira umwanya wanje. Mugabo ikinini niyumvira ko hakwiye kuba kanya wo kuganira. Ibi nibishika gusa ngaha mu gihe c'indirimbo mugabira nashika n'abasiguzi b'ijambo ry'Imana, umusiguzi w'ijambo ry'Imana akavuga ibintu bitari ivyo. Muri ico gihe biba bigoye kumuhagarika ati mutama hagarara iyo ndirimbo shira hasi, iyo jambo ry'Imana microphone shira hasi. Iyo abari nyifato idaheza ngo iheze ifasha abandi benshi. Mugabo nibaza ko inyifato yofasha abantu benshi n'uwo muntu nyene no kumufatira kanya kugira ngo umwereke ko biryaririmbye binyuranye n'umugambi w'Imana. Kubera birashobora ko ushobora kumuhagarika muri ico gihe cyangwa ukacu umubwira amajambo aremereye ugasanga nawe yabimenya ntiyakwiririmba. Byiza rero nibaza ko inyuma hofatwa akanya kagutse ushobora kuyaga iyo ndirimbo yabaye hama kwerekana ko iyo ndirimbo irimwo ibinyuranye na Bibiliya hama agacafashwa neza. Muri ico gihe niho ubona ko afite umutima ushobora guhanurwa cyangwa umutima ugarariza Imana bikaca vyoroha n'ingene mubandanye ikiyagura turamufasha. Niko niyumvira. Arakoze cane Eric, araza kugira intervention ngira yandi ma session kubera akanya twihanganira Eric. Do mu migwi haraza kuba ibikorwa byo mu migwi ku mugoroba après midi aho muza kugira gushira mu ngiro ibi mwabonye, muraza kugira imyimenyerezo itandukanye niba mwarabonye programme. Tugarukirize ngaha, shimire mwe mwankurikiranye, ndanashimira abagize ama intervention bose. Mwakoze gose, Imana ibahezagire, andanye mugira retraite nziza canke ikarisha bwenge ryiza. Jewe birashobora kudakunda kandi ko tuzobana muri iyi misi isigaye. Mwakoze.